One Burundi, one woman, one diaspora. Barundi kazi tuba mu mahanga. Kuri uyu munsi w'igenekerezo ya 10 Ruheshi umwaka wa 2020, jewe madamu Era umukuru w'igisata arico cana havuye dushiraho umugwi abakenyezi bose bari mu mahanga duhuriyemwo Consortium International de la Femme Burundaise, SIFB en sigle mu mfunyapfunyo. Ni ya yindi nyene gusa twagombye kugira ngo turondere akazina k'ubuhizi, sivyo? Rero iryo zina abantu benshi bararyemeye kubera bari babisabye, bifuza ko boronka izina ryabo bwite kandi bararyishimiye cyane. Ivyo tumenyesha abatari babizi, ariko ni ya yindi nyene. Ntihagire abaduca mu gihamya ngo baduce inyuma bagira ngo twahinduye ibintu. Oya, ni ba bakenyezi nyene ca gisata kiri muco muri c'abagore ba muri diaspora. Rero uyu munsi nje kugira ngo ndabibutse bakenyezi, murazi yuko ni twebwe inkingi y'iterambere. Muzovuga ngo yarakunda kuvuga, hari abavuga ngo yarakunda kuvuga nabaye inziya. Mugabo ndazi yuko hariho abantu umuntu atavuze kenshi hari igihe tutumva. Rero ivyo ndiko ndavuga ntabwo ari ukuvuga sindabivugishwa n'inzara n'ukuri. No kubera urukundo mfitiye abarundi, no kubera urukundo mfitiye igihugu. Nimubone ingunganuko burya nanje nanyuze kure kandi narakoze ivyo nshobora bivanye n'imyaka naringizemo n'ibihe narimwo kugira ngo igihugu gishobore kuba catera imbere. N'ubu rero iyo ntego ndacayifise kandi ubuho mbona yuko hageze igihe koko tugiye gukora ibintu vy'akataraboneka mu gihugu c'u Burundi kandi n'isi yose kazobimenya. Rero bakenyezi, murazi yuko uyu mwaka harindwi yahariwe umurundi aba muri diaspora. Jewe ubu novuga yuko ari indwi yahariwe umurundi kazi wo mu mahanga. Iyo mu 2021 yahariwe umurundi kazi aba mu mahanga. Ati ivyo bivugiye kubera iki? Ayandi vyose izindi zagiye zihaba zagenewe abagore bo muri diaspora, abakenyezi nabwo bavyitabira cane. Ariko muri uyu mwaka twavuze yuko twazanya kabirya twebwe nyene kugira ngo twerekane ico tumaze, twerekane abo turibo. Umukenyezi wewe umaze iki? Mbese twoterera iki? Mbese hari ako twahishe kozanira akunguko igihugu? Jewe nyisho mvuga ngo ni ego, kuko jewe naragerageje ndakora ivyo nshoboye. Niba narabishoboye nawe urabishoboye, reka rero tuje hamwe. Ndabona yuko abariko barategura indwi ya diaspora hariho komite ibijejwe muri mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire bukabujejwe na diaspora, bariko barategura uwo munsi mukuru. Rero nkabaragira nisabira ikintu kugira ngo natwe abakenyezi twubahirizwe, duhabwa akanya. Icambere co nosaba, nkuko muzi situation mondiale ya COVID-19, abakenyezi twari twagiyemo turicara. Ubuntu babwira ko turabakenyezi barenga 800 tumaze kuja hamwe, kandi umunsi ku wundi bagenda biyongera, kandi bikazovana n'ukuntu na leta nkozi canke mvyeyi dushigikiye igatera intege ibikorwa turiko turakora. Ega naho tugenda dukora duke nk'umwana kiga gutambuka birumvikana, kuko jewe iyi novuga ko iki gisata cavutse itariki 13 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2020, ariho twatanguye gukora kurondera abakenyezi bose iyo bari kugira ngo tubashire hamwe tugire urunane rutamenwa, kandi turiko turabikora kandi twakoze neza. Mugabo natwe iyo dukora muhe mutubwira ati yego turabashigikiye, turi nyuma ya turabye muri ko murakora. Rero nkabambanje gufata akakanya mu izina ry'abakenyezi bose kugira ngo dushimire leta nkozi, leta mvyeyi, na cane ubuserukizi bwo Burundi mu mahanga, kuko badufasha muri vyinshi. Ni baratubereye abahuza, baradufasha mu vyo bashoboye, ariko urumva nukuza nabo nukuza baraheku wisimbitsa. Rero ico nashaka gusaba hanini nuko muri indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga, twifuza yuko nk'abakenyezi kugira ngo abakenyezi bose tugire uruhara, tugira kabirya, tubahe intererano yacu itambiye
itongewe ko akandi kantu twashaka ko umukenyezi wese yogira umwanya wo kugira ngo ashobore gushika muri iyo sommet de la diaspora, tugasaba komite ibijejwe kubitegura mudutegekanyiriza umwanya ku buryo iyo misi izoba yuguruye kungurukana bumenyi abatazoba bashoboye gushikayo n'abashoboye gushikayo kugira ngo umuntu wese yoroherezwe. Harageze igihe yuko umurundi wese atakuvuga ngo utari igiti nikimugwira, oya, ubu twese tuzoba tuhari, abahari babikore, n'abari ku murongo, abari muri Australia bavyutse bashobore kuza gutanga intererano yabo, abari Burayi bavyutse batanga intererano yabo, abari muri Amerika bavyutse batanga intererano yabo, ku buryo beza bari ibintu byose twese tuyumvamwo. Hageze yuko diaspora irongorwa n'abitorewe n'abenegihugu. Abenegihugu barashizemo intererano yabo, kuko twarabonye yuko mu bintu byinshi byagiye bitumwa ugasanga abarundi benshi bari mu mahanga ntibemera uburongozi bwagiyeho, bakavuga ko bwagiyeho batashizemwo akabo. Reka rero tubibasabe banyakubahwa murongoye muserukira diaspora muri Ministère des Affaires étrangères, kugira ngo mu nteguro zanyu mugira murabe ukuntu mworohereza buri murundi wese n'umurundi kazi cane muzi ko tugogwa na twinshi turi maboko igihumbi. Twasanze bitazotworohera kubera corona, kuzana abana kubamarana muri za karantene ntabwo biba vyoroshe. Rero nkuko twabisavye dusaba yuko mwotworohereza mugashira kungurukana bumenyi kuri za Facebook, kuri za YouTube, ahantu hose kugira ngo umuntu wese azoshobore guterera interano yiwe, yumve yuko diaspora ari yiwe, yumve yuko abarongozi bazobagiyeho n'abazoba bafise nk'uruhara bashiraho bashaka. Nukuri turabakengurukiye cyane kuvyo muri ko murakora, tukaba dusaba abakenyezi bose ko batokwemerera umuntu numwe yongera kubaziba umunwa. Turanse umuntu yongera kudutwara ijambo, baratwivye ijambo muri 59, ijambo muri 70 ingahe. Kubuvyo twarabisezereye, umukenyezi ni muhaguruke. Ivyo bintu mwama mwibaza yuko ibintu bizoza vyoroshe, mbega imyaka twicaye ingana iki? Nimubona none ko twahomvye vyinshi. Reka rero tuzohaguruke, ndabasavye rero tusidukane niyonka aho muri mu bihugu vyanyu, nimutora indongozi zibaserukira nko twagumye tuyibasaba, muzidushikirize natwe tuzozishikiriza. Kandi turabasaba ngo muzane imigambi, muzane ibibazo mwabonye muri diaspora vyatumye tudashika ku ntambwe twifuza, kugira ngo tuvyigire hamwe, tuzobinonosore tubitorera umuti muri somene ya diaspora mu ndwi yahariye umurundi cyangwa se umurundi kazi baba mu mahanga. Rero turabahamagaye, murambabare sindabarambiye, erega mba ndabakumbuye mvuze simbashaka kurangiza kuko mvise byinshi tuzokora dushaka gushikako. Rero turi kumwe, ndabashimiye ko mwitavye mu rugamba gwo kubashira hamwe, twese tukaba buturigize urunani rutamenwa, ntihagire ababwira yane majambo baca ku ruhande. Oya, turashimiye leta ku mugambi mwiza wo gushiraho amasezerano azokubahiriza abakenyezi bamwe ba mu mahanga cyane bari mu bihugu by'abarabu birigo bacugwa ufuni na buhoro, kandi bagiye guteza imbere imiryango, kandi murazi yuko iterambere ry'umuryango ariko terambere ry'igihugu. Rero nkuko nabivuze mu byo nanditse ejo mu nyandiko zejo, mudufashe mubaserukire, kandi natwe bw'abarundi natwe turafise ayo masezerano, turayakeneye aho turi hose, kugira ngo natwe duseruke mu bihugu turimwo tuvuga ko tuserukiye igihugu gikomeye, igihugu citeka ari bwo Burundi. None sivyo? Erega twese turaba ambassadeur n'aba ambassadrice. Jewe ndavyemera, ndi umu ambassadrice w'u Burundi, nzobuvugira aho nzoba ndi hose ko nahataye uruzogi, n'abana banje bazokura babizi. Nico tuma nifuza yuko umurundi wese ahari iri teka ritomucika, byo bikintu tuzokwama twerekana mwisi no mu makungu yose. Rero ndabakengurukiye cyane, abashaka kwiyandikisha umurongo mwarawubonye, muje kuri MAE.be kugira ngo mwese rero mushobore kugira kwiyandikisha, naho mutazoboneka muri kuri tere, muzoboneke ku murongo, tumenye atabateguye kuzokwitabira naba. Tukaba dusaba rero abatujejwe muri Ministère des Affaires étrangères nabo mutugirira kabirya,
muduhe uwo mwanya wuko iyo somere de la diaspora izohuriramwo umurundi wese uzoshobora gushika i Burundi n'ubutazoshobora gushika mugabo wese akagira umwanya wo gushikiriza akari ku mutima kugira ngo diaspora ibe diaspora y'umurundi wese y'umurundi kazi wese y'urwaruka hanyuma uburundi bwo bwishimirize yuko butari mu Burundi gusa